Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza kaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nari n'umwanya makuru ageze ko ariko aragarukwa ko cane irya nino ga mu gihugu c'u Burundi, amakuru tugiye kugaruka cane kuyarabana na politike ndetse n'umutekano. Mu mutekano turaza kubabwira ko ibintu bibandanije kumera nabi cane. President Evariste Ndayishimiye arasumbirijwe nubwo mugambwe CNDD-FDD woba waratanze umukandida wawo President Evariste Ndayishimiye ngo azabandanye kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora yimirije mwaka wa 2027, ariko bimwe mu bihangange byo muri CNDD-FDD kuri ubu ngubu vyahejeje gukara cane inama z'urutavanako muri bamwe mu bajenerali badashigikiye vyakozwe na bamwe mu bashigikiye President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bagondoze ibijanye n'izo ngingo. Hari amakuru yihutirwa yahejeje kuja ahabona. Pacifique Nazwe, umwe mu baranira agateka kazina muntu akunda kuba amenya cane ibibera muri CNDD-FDD, hari ivyo yahejeje gushira ahabona ku bijanye na manda ya President Evariste Ndayishimiye ahejeje kuri ubu ngubu. Bivugwa yuko kongerwa iyindi manda ari ukubandanya guta Uburundi mu rudubi. Turaza gukurikira ivyo Pacifique Nazwe, umwe mu baranira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro, yajeje kugaragaza nk'impungenge zikomeye cane kubigiye gushikira Uburundi. Birakomeye cane. President Evariste Ndayishimiye yatanguye guhinyanyura leta yiwe kuri ubu ngubu, yahinduye bamwe mu bashikiranganji ndetse baca banasubirizwa. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe ivyinyegeje ico bikoze. Bamwe n'abandi babona yuko ibigiye kuba mu Burundi muri kino gihe ari akaminuramutwe. Muri kano kanya turagaruka kuri byinshi cane biriko biragarukwa ko ngo nimba ari umuntu usumbirijwe cyane muri kino gihe ni President Evariste Ndayishimiye, ngo nimureke murabe ibigiye kumubako. Ni mu gihe bamwe n'abandi bariko barigina intsinzi yuko Ndayishimiye ari we agiye kubandanya kurongora igihugu c'u Burundi, maze abibi igihugu babandanye urutavanako. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biragarukwa ko cane. Ibindi bitakubwiye mfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido bw'ano makuru. Nimba utarakanda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Kuko nari mpejeje kubikubwira, ibintu biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Nibiki President Evariste Ndayishimiye ariko arakenyura? Nibiki vyinyegeje inyuma yo kuba umugambwe CNDD-FDD waramugennye kugira ngo azabe ari we awuserukira mu kiringo cimirije c'amatora y'umukuru w'igihugu mwaka wa 2027? Kuki babikoze mbere? Hari amakuru y'ibanga twajeje gukura amasoko yacu ico bikoze ngo kuva aho ivyo bibereye. Hari amakuru agaragaza yuko President Evariste Ndayishimiye ahora ashobora guhura n'ikintu kidasanzwe, imwe mu mikenyuro y'abamwe mu CNDD-FDD. Umukenyuro mushasha wa President Evariste Ndayishimiye, kubera iki yahisemwo kuba umukandida umwaka imbere y'amatora? Ibi ngibi biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ni ibintu bidasanzwe. President Ndayishimiye yahejeje guhinyanyura ibihangange vyari biriko biripanga ngo bimubuze kuba umukandida mu mwaka wa 2027. Twamye tubabwira amakuru ivyo ariko birategurwa na bamwe mu bihangange vyo muri CNDD-FDD biterekwa President Evariste Ndayishimiye. Ivyo bihangange bivuga yuko President Evariste Ndayishimiye yamenje. Ndayishimiye yahejeje kwemezwa mu ikoraniro kaminuza ko ari we mukandida wa CNDD-FDD inyuma y'ibintu bidasanzwe ndetse n'amanama akomeye cane yagiye arakorwa n'ibihangange vyo muri CNDD-FDD kugira ngo barabe ingene CNDD-FDD yatanga umukandida yundi atari President Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko yahemukiye umugambwe CNDD-FDD. Ubundi abakuru b'ibihugu nibo batangaza ubwa nyuma ko bazitoza, babikora mu mezi ya nyuma imbere y'amatora. Kubera iki rero
babikora gutyo no kubera iki amaze kuba umukandida umukuru w'igihugu hari inguvu aba atakaje. Abasubiriye kuba uwusanzwe mu gihe nyine atangaje yuko azokwitoza hari byinshi ataba arekuriwe aba angana n'abo bahiganwa ku burongozi canke ku bukandida bw'umukuru w'igihugu. Ibikorwa vyiwe byose bica bifatwa nko kwiyamamaza nyine mu bihugu bigendera ku mategeko n'umwanya akoresha mu menyeshamakuru uragabanyuka cane cane ivy'igihugu uraharurwa bakaraba ko atariko ararenganya. No kuvuga ko nyine ivyo yakoresha vy'igihugu ndetse haba nko mu bimenyeshamakuru n'ibindi bitandukanye yahora akoresha mu gutanga amadisikuru ndetse n'ibindi bitandukanye biragabanywa kugira ngo anganye nyine n'abo bariko barahiganwa. Nta nkeka ko umukandida Evariste Ndayishimiye atazigera yubaha bene ayo mategeko agenga demokarasi y'ukuri kuko nyine yaba yahise ko yerekana uruhande ariko kandi yerekana ko nyine ari we agiye guca ku biti no ku mabuye kugira ngo yongerwe manda arongore igihugu c'u Burundi mu matora yimirije hamwe n'abandi biyemirije ivyabaye. Hari amakuru aturuka mu masoko yacu avuga iryo abarundi bariko baragona kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yatangazwa nk'uzaba umukandida wa CNDD FDD muri manda yiwe ya kabiri. Hari byinshi biriko biraba. Twari twababwiye mu ntango ko Perezida Ndayishimiye yagenye abashikiranganje batatu bashasha. Impinyanyuro Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ngo zikaba zifise byinshi zinyegeje cane cane nk'amatora y'umwaka wa 2027. Abashikiranganje bagenwe twabutse yuko uwa mbere ari ambasaderi Everine Butoyi yagenwe kuba mushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru be n'ibimenyesha amakuru communication et media. Everine Butoyi yahora aserukira Uburundi muri Zambia yarajejwe amabanga atari make guhera ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, umushingamateka mu nama nshingamateka ya Afurika, mukenguzamateka, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, umushikiranganje, umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye, umukozi wa Severi, yaranabaye umenyeshamakuru mu kinyamakuru ca leta Renova, asubiriye umuhisi Gabi Bugaga wishwe na leta ya CNDD FDD. Egide Nijimbere nawe nyine umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta, inyubako rusangi, kunguruza abantu n'ibintu. Uyu ntazwi cane ariko yahoze ari umunyamabanga yamaho secrétaire permanent muri ubwo bushikiranganje agiye kurongora asubiriye Domicier Niyonkuru. Dr Fidele Nkezabahizi umushikiranganje w'amagara y'abantu yahora arongoye umwe mu mugambi yegukira ubwo bushikiranganje. Bashikiranganje basubirijwe ni batatu. Numuhisi Gabi Bugaga aheruka kwicwa na leta ya CNDD FDD bivugwa yuko byagizwemwo uruhare na Perezida Evariste Ndayishimiye. Domicier Niyonkuru yari amaze amezi 3 gusa asubiriye Dr Claude Nzoboneza ubushikiranganje bujejwe inyubako. Wa gatatu ni Randuwine Baradahana yari amaze imyaka hafi 3 atwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Leta itaragama muri Myandagaro umwaka wa 2025 Perezida Ndayishimiye tubibutse yuko yagenye leta igizwe n'abashikiranganje 13 mu mezi 8 gusa. Iyi leta imaze kubamwo ibintu byinshi. Cambere umushikiranganje w'ubutungane Artimo Katihabwa yarakuwe mu gihe ari nawe umushikiranganje yakundwa cane n'abanyagihugu. Inyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga n'umushikiranganje yagize ariko araterwa ubwoba muri byinshi, yahatswe ndetse no kwicwa. Cakabiri umushikiranganje Claude Nzoboneza yari ajejwe inyubako yarakombowe nyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga.
agira ko aca arafungwa ubu ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Umushikiranganji Gaby Bugaga yari ajejwe kumenyesha amakuru yarishwe n'ubutegetsi akorera inyuma y'amezi 8 ari mu mabanga. Umushikiranganji Domitien Niyonkuru yarakombowe inyuma y'amezi 3 gusa. Umushikiranganji Randuwine Baradahana arakombowe. Impinduka zitanu muri leta y'abashikiranganji 13 gusa mu kiringo c'amezi 8 ntizisanzwe na rirya. Hagiyemwo no gupfunga no kwica bamwe muri abo bashikiranganji. Ubushikiranganji bujejwe inyubako bwo ivyabwo ntibisanzwe baronse abashikiranganji 3 mu mezi 8 gusa. Iyi leta ya Nestor Ntantuye irafise agasorobo. Ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Imikenyuro ikomeye cane ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe himirije amatora. Hari ibintu bidasanzwe biriko biraba. Twibutse yuko umushikiranganji Gaby Bugaga yahora ari Somambike wa Reveriyano Ndikuriyo. Twaranababwiye inyinyurana riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Ndayishimiye agiye kurongora iyindi manda igihugu c'u Burundi mu gihe manda yiwe yavuzwemwo ibintu vyinshi cane, harimwo no gukenesha igihugu, kwiba itunga rusange ry'igihugu ndetse no kutumvikana hagati y'abasendede FDD, harimwo kwica bamwe mu bagize leta ndetse n'abandi mu bihangange bagiye bahakwa kwicwa maze Imana igakinga. Twarababwiye urupfu rwari rwagenewe Reveriyano Ndikuriyo. Twarababwiye amashari ari hagati y'abategetsi bakomeye cane. Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kugenwa n'umugambwe CNDD FDD kugira ngo arongore iyindi manda? Hari ibintu bikomeye cane co bikoze ngo Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora no kuhasiga agatwe. Katubanze dukurikire umwihwezo umwe mu basendede FDD bakomeye cane bariko barakurikiranira hagufi ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imyaka 6 burya igihugu ibintu biguma biyangara, none ngo iyindi myaka 7. Imyaka 6 igihugu kitagira igitoro, ubuho byayangaye rwose, abantu baratabaza ahantu hose. Imyaka 6 uduhenda ngo kigira kize ngo kiruzuye, ngo ufise ubwato ukuye ahandi ugata amakosa ku banyagihugu ngo nibo badakunda, ngo nturonke amafaranga mvamakungu, ngo nibo badakura kugira ngo Burundi buronke amafaranga mvamakungu. Mbega none mu myaka y'imbere yiwe igitoro cava hehe? Abanyagihugu ntibari abo nyine. Igitoro kitabuze muri Imbarigo mu ntambara bigenda gute ngo kibure ubu? Ngo ubundi byahereye mu bukunzi bw'inda, aho uyu muryango wategura kwigarurira ibisata by'ubutunzi bitari bike harimo n'igisata cy'igitoro, bagahagarika ishirahamwe ryari rimenyereye uzana igitoro. Uyu muryango urondera gushinga iryawo. Ndayishimiye asezerana ko igitoro acifatiye mu minwe kaba karabaye. Uwagerageje kubivuga ko yaracecekeshejwe kuri ubu ngubu yari umukuru wa leta, arayamburwa ashirwa mu kibanza cy'ubukenguza amateka. Uyu nguyu nyine ntarekuriwe no kubandanya amanama yakoraga ndetse no kwama mu banyagihugu, kuko ngo basanze uyu nyine atari we akenewe gushirwa imbere, kuko yoba ariko aragambanira kizigenza w'ingabo z'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka tube tumuretse uyo gato, kuko ivyiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ni ibintu bikomeye cane mu makuru aturuka mu masoko yacu. Umwanya n'umwanya ibara yashobora kugwa. None bizoguma gutya koko? Baba abasendede FDD baba abandi barundi, wumva ikibazo kiguma kigaruka. Mu yindi myaka 7 igihugu bazoba bakigejeje hehe ga yemwe?
buri kanya uza wumva ngo ubu rero bigiye guhinduka, aho mwampendeye narize ubu ngiye gufata ingingo, abakozi ba leta badakora ubu birahindutse, imyaka 6 iraheze uduhenda ko buri mwaka ugiye guhindura, ariko buri mwaka umwina niwo wongerekana, amatungo y'uyu muryango niyo yongerekana buri mwaka ku rugero rudasanzwe, amagorwa y'abarundi nayo akirwiza inshuro nyinshi, nta kibazo na kimwe gitora umuti, abanyuruzwa baguma banyuruzwa n'inzego z'iperereza, ubukene mu miryango buguma bwiyongerekanya kugeza aho umukuru w'igihugu wenyine atwenga abakozi ba leta ko abahemba ubusa, akarenganyo kaguma kongerekana, amabohero yuzuye abahejeje umunyororo batarekurwa ndetse n'abejejwe n'amasentare, urwango ruguma rugwira mu gihugu, iperereza niryo rihemba imbuga z'urwanko nka Murundi Cakenge, abicanyi baravyigamba ku mugaragaro nk'uko Shabani nimubona aherutse kubikora, demokarasi iriko irahambwa burundu, perezida atanguye kwivugira ko n'amatora adakenewe, tugeza aho umushikiranganje agandagurwa ntihagire n'amatohoza akorwa kuko aba yagandaguwe n'abakuru, ijambo ry'abategetsi nta gaciro rigifise, umukuru w'igihugu avuguruza igisirikare ciwe ariko ntatange umuco ku caturiye ikambi ya baze, igihugu cuzuye ibihuha ariko abategetsi ntibashaka gutanga umuco, amakuru adushikira ibintu birakomeye cane, dukurikije uyu mwihwezo umwe mu basendede FDD ariko araraba ibiriko biraba haba mu gisirikare ndetse no mu bindi bisata bitandukanye, inyinyurana rikomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na leta na bamwe mu bajenerali bakomeye cane, biragaragaza yuko nubwo Ndayishimiye yahenzwe yuko yoba agiye kurongora ikindi kiringo ko ashobora gusenga cane kuko ashobora kutagishika, ko hari amakuru ariko aradushikira avuga yuko abasirikare bahejeje gufata ingingo ikomeye cane ndetse n'abandi badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ivyo biri mu mukenyuro bamwe mu bihangange vya CNDD FDD, General Prime Niyongabo, Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, Reveriyano Ndikuriyo, General Silas Ntigurirwa ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cane bariko barategura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo babanze bamuhende, bamwereke yuko bari kumwe, maze mu nyuma bamwihinduke umunota umwe gusa kugira ngo bakure Ndayishimiye ku gakanu k'abarundi, kuko bamushinja yuko canke bamwagiriza yuko ari we ariko arica igihugu muri kino gihe. Ni amakuru tuza kugaruka ko ibijanye n'aba generali tuvuze haruguru bariko barategura ibintu bikomeye cane, ko kaba ari bo banateguye uyu mukenyuro wo kwemeza Ndayishimiye mbere yuko ari wazaserukira CNDD FDD. Ibintu birashobora gukomera cane, mu kandi kanya turababwira n'andi makuru akomeye cane turiko turakora amasoko yacu atandukanye. Ibi byiza nivyo mbifurije.